Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Oh, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Kaparata. Mie huyu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Napewe sifa. Kaparata. Naona wali musuku. Kitego cha nari mwisuku prema kwa bona. Hama Kaparata. Je mbona umeze iminsi cyane kuza kuri eglise. Urumva? Rero ari maze iminsi kweri nuko rero je nabikubye uno munsi ndaza kukubwira rya jambo nari navuze ko kubaye. Neka navyibagereka. Uzi ko ndamutwi wanda vyicaka. Priza rero. Uno munsi ijambo tuza kwigako rivuga ngo urabona Yesu Kristo yaraje kwisi sibyo aza kuducungura ndetse no kudupfira kuko jewe nawe ibyaha byacu biharigwe jewe nawe Pastor Masamati nukuri kw'Imana jewe uketse ngaho yavuye mu ijuru ngo aza kuducungura byose n'ibwavu gute ushaka ko je yancunguye kaje n'ibwavu nakutabuke ninde yatumye wovu ivyo bini vyo birakureba jewe nakubye byose n'ibwavu uranyuma gutombya ko jancungwe Kaparata wewe mukuri ukizwe warangoye no kwemera ijambo ry'Imana urinda kumva rega sinopfema ko Yesu nari bwavuke Yesu Kristo yarapfuye apfa kubyaha byacu kubera jewe nawe duhari yapfiriye wewe kubera wari uriho Yesu nari bwavuke ariko ntari nkimunda y'amahamo uranyumva urantaho Kaparata yaragupfiriye ntiyagupfiriye je novyemera nkana nari bwavuke muko navyemera ne wari bwavuke iryo jambo ni dogo muvuga wari waravuye wewe Yesu Kristo akuzi kuva wewe utaravuka